Kubandwa bisigura ni uburyo bwo kwiyegereza Imana y'abarundi, Imana y'u Burundi kuva kera na rindi vyamyeho, kandi uko kubandwa mu bisanzwe tuvuga yuko kujanye n'ingene abantu ba kera cane gose babandwa, ataravuga yuko ari ivy'abarundi bubu. Ababandwa nabagumije iryo banga ryamyeho kuva na kera na rindi. Nuko no bivuga ni uburyo bwo kwiyegereza Imana y'u Burundi, singombye kuvuga zirya zindi Imana musenga muciye mu yandi madini. Ubandwa ufise ivyo isaba, usaba itunga, usaba uruvyaro, usaba umugabo, naho nyene urashobora kubandwa. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe bihari, kuko namwe bwiye mugiye gusenga muri arya madini y'ubu y'igikirisu, mugenda gusenga iyo mufise ibibazo. Ni gake umuntu, ariko ubu ingero tubona ubu hariho abantu bagenda gusenga bagiye kwisamaza. Imisore nayo nyene iragenda gusenga ifise ibibazo. Ko hariho umwigeme ashobora kuja kubandwa kugira ngo aronke umugabo, niko n'umusore ashobora kuja gusenga kugira yuko yobona inkumi kw'isengero hama akayiresha. Ivyo nibisanzwe. Mu kubandwa bakoresha ibikoresho byinshi bitandukanye, ntoshobora kuvuga ngaho ngo ndabiheze. Barakoresha inkono ya bigombo ishobora ifise iminwe ibiri isomeramwo inzoga, inarugo na serugo. Barakoresha inkono ifise urugori rw'amabere inyuma, ivyo bita teto canke mamero mu Gifaransa. Barakoresha, aho twagiye babandwa n'inzamba yarakora, barakoresha inzogera, bagakoresha ibintu byose bitandukanye, mbere n'amacumu barakoresha. Kiranga yarakoresha icumu. Hariho rero n'ibirende, imikuza nka Rubambo agumanyo kuva batanga kubandwa gutinda baheze yongera atamba. N'abandi rero barakoresha n'ubuhiri. Ubuhiri nabwo barabukoresha. Rero ubwo Rubambo aguma ko bitasi. Ibikoresho ni byinshi ntabivuga ngo bimare, kuko no gufungura barafungura ibyo bafunguriramwo umuntu yabivuga. Ariko hariho n'ibiti vy'Imana bakoresha, hariho nk'amababi y'imirinzi, amababi y'imimanda n'ibindi. Barakoresha imyishwa, barakoresha imihe n'ibindi. Rero sinovuga ngo ndabimare, ariko murumva ko bitandukanye. Ego, kuva kera barabandwa bagasaba Imana, bakayisaba inka n'ibibondo, kandi bakabironka. Mu nyuma haraje Imana ije iva hanze. Iyo nyene iyo Mana barayitwigisha turayimenya, tukayisaba inka n'ibibondo nk'uko nyene amatungo vyose, kandi nayo nyene iratanga. Mbega ku bwanyu ni iyihe Mana y'ukuri uno munsi twokwisunga? Mbega zoba zitanga zose ku bwanyu twofatira? Muri make ntitwoza kuvuga yuko hariho Imana zibiri, twuba twihenze. Kuko twege tuvuga Imana y'u Burundi. Tuvuze ko dusenga Imana y'u Burundi, twe dufata yuko atayindi Imana iriho. Abandi nibatumbora bagasanga iyo basenga isa niyo dusenga, bazoba bahiriwe. Hanyuma iyo yindi, izo zindi nazo muvuga, twege nk'abarundi ntitweza ngo tuzemere. Rero ico gituma Imana y'u Burundi tuyita umwami, yamyitwa umwami. Namwebwe iyo muri ko rero murasenga, murajya amasengero, muramvuga ngo umwami Imana, nuvuga mwebwe mu gice bita secretisme religieux. Nuvuga muvangatiranya ivyo gusenga vya kera n'ivyubu mutabizi, kuko mwakuze mutabibwiwe. Naye handiho n'ubu mwege muracyasenga Imana y'u Burundi. Ikibi ni ugucisha mu Imana ya Isirayeli.